Muraho neza, murakaza neza kuri ukuri ku mafaranga. Hama uyu munsi tukaba tugiye kurabira hamwe ukuri ku mafaranga, turabira hamwe n'ingene umuntu yoshobora kwiteza imbere. Burya ikintu kimwe womenya coco nuko hari ikintu twahishwe ku mafaranga, ariko uyu munsi ngiye kukubwira kuva kuri kimwe gushika kw'iherezo. Rero nuko uza kunyumviriza iki kintu kugira ngo ushobore kumenya ukuri, wongere umenye n'ukuntu woshobora kwiteza imbere. Kuko mu gihe tugezemwo abantu benshi baribaza ukuntu boronka amafaranga, ariko ico nokubwira nuko kuronka amafaranga atariko gutera imbere, kuko ushobora kuronka amafaranga menshi ariko ugasanga ayo mafaranga aguciye mu myanya y'intoki, ugasanga nta kintu ashoboye kukumarira. Rero tugiye kurabira hamwe, turabe ukuri ku mafaranga, twongere turabe n'ukuntu umuntu yoshobora kwiteza imbere. Kuko ico nokubwira, amafaranga ntabwo ariyo ntumbero nyamukuru, kuko amafaranga urashobora kuba uyafise, ariko mu gihe utamenya ukuntu ushobora kuyakontorora, muri ico gihe usanga amafaranga akupfuyeko ubusa. Kuko ikintu nokubwira, gukorera amafaranga ntabwo bigoye nk'uko ushobora kuyakorera ngo uyabike. Kuko amafaranga urashobora kuyakorera bikakuvuna, ariko mugabo kugira uyagumane nivyo uca usanga bibaye imbogamizi. Rero ico nokubwira nuko kuba umukire atari ukuvuga ngo nuko winjiza amafaranga menshi, ahubwo no kumenya muri ya mafaranga make winjiza ukamenya ukuntu ushobora kuyakontorora. Mu gihe rero uzoba ushoboye gukontorora amafaranga yawe, ukamenya ukuntu ushobora kuyaziganya, ukamenya ukuntu ushobora kuyashora mu bintu bitandukanye bishobora kukuzanira ayandi mafaranga, muri ico gihe uzoba uri mu ntambwe yo gutera imbere. Rero nuko mwokwiga kumenya ukuntu mwoshobora gukontorora amafaranga yanyu. Hama ikindi kintu naco nababwira nuko namba ubona ufise amafaranga wotangura kuri ayo nyene ufise, apana kuvuga ngo uzotangurira kuri menshi. Kuko tugiye kuraba ama business menshi ubona ari hejuru, ubona ateye imbere, so kuvuga yuko ngo batangiriye ku bintu byinshi, batangiriye kuri bike bafise. Rero we nawe ayo mafaranga make nuko wotangira kuyafata, ukagenda urabika make make, ugatangira nyamba ari nko kuziganya, ukaraba ukuntu woza urayabika kugira ngo ushobore kuronka igishoro. Mu gihe rero ubonye wamaze kuronka igishoro, ugaca utangira gufata ya mafaranga yawe, ugatangira kuyabyaza umusaruro, ugatangira kwiga ubumenyi, ukiga ibintu vyerekeye n'amafaranga, ukaza uraraba ibiganiro nk'ibi ducisha ngaha kuri ku mafaranga. Burya ikintu nokubwira, namba ubona waramenye yicano yacu yawe kuri ku mafaranga, kandi ukaba ugenda udukurikirana 5 kuri 5, ukaba ufata ibintu tukubwira ugaca ugenda uvyisanisha n'ubuzima bwawe, nuko mu gihe kiri imbere ushobora kuzoba uri umukire, kandi si ibintu bikekwa. Namba ico tugenda tukubwira ugenda ugikora, nuko uzosanga aho ubayeho neza mu buzima atangorane n'imwe. Hama ikindi kintu ushobora kwirinda nuko nyamba uri umuntu ubona usanzwe usesagura, nuko wo kwirinda gusesagura, kuko abantu benshi bakorera amafaranga, ariko ugaca usanga amafaranga baspendinga aruta y'amafaranga binjiza. Rero muri ico gihe ni waba ubona ukorera amafaranga, ariko ugasanga amafaranga ukorera nyuma y'ukwezi kuzagura wamaze kuyarenza mu bintu waspendinze, nuko ntibize bigutangaza, uzorinda upfa uri umukene. Ariko mu gihe uzoba uri wa muntu umenya ukuntu ushobora gukontorora amafaranga yawe, ukamenya ukuntu ushobora kuyacagaguramo imice, ukavuga ati reka ndashire muri saving, reka ndashire muri mu ishoramari, ukamenya ukuntu ushobora kuyagabagura, nuko muri ico gihe uzoba uri umuntu nawe ushobora gutera imbere mu gihe kiri imbere. Rero namba ufise iyo myitwarire, nuko wokomera ukayikomeza, ahubwo ukabandanya utera uyibyaza umusaruro. Hama ikindi kintu naco woshobora gukora kugira ngo ushobore kwiteza imbere, nuko wewe nyene ubwawe wokwiga gukora amafaranga. Mvuze kwiga gukora amafaranga si ukuvuga ngo nukiga kuyakora ngo yakoresha imashini, ariko hari ibintu ushobora gukora, ivyo bintu ukoze ugasanga bikuvyariye amafaranga. Rero muri ico gihe umaze gukora ibintu bikuvyariye amafaranga, muri ico gihe uri kurarema amafaranga. Ushobora nko kugenda ukaraba nk'ibintu ushobora kwiga, dufata ugashobora nko fata ukazurafata nk'utuntu uducuruza nko kuri WhatsApp, ukazurafata nk'utuntu uducuruza mu magroupe ya Facebook. Ivyo ari kiganiro nabivuzemwo, navyo byoshobora kugufasha, kuko uri kuriga kurondera amafaranga. Rero nuko mwokwiga kurema amafaranga, kuko navyo byoba vyiza.
hama ikindi kintu naco woshobora gukora kugira ngo witeze imbere nuko woba uri wa muntu wizeye kandi ukaba uri wa muntu ufise ukwihangana, kuko ico nokubwira coco sindakubeshe kugira ushike kwiterambere nuko atari ibintu vyo kuvuga ngo ushobora gushikako mu gihe gitoya. Ni ibintu ushobora gukora ugasanga bigutwaye n'imyaka, ariko mugabo ukaba ari wa muntu wizirika ku kintu, ukaba wa muntu wihangana, ukaba ari wa muntu udacika intege, ugakora buri munsi kuko iyo ikintu ugikora buri munsi sindakubesha ukaguma ukora ca kintu nuko gishobora kukuvyarira umusaruro. Burya ikintu nokubwira ni wabona ugiye gutangura ikintu mu ntango uzosanga kigoye, ariko uko uzogenda uragikora niko uzogenda uragiramwo experience, niko uzogenda uragiramwo ubumenyi mu minsi uzosange ico kintu wamaze kuba umuntu w'inzobere. Rero nuko mwokwiga ukuntu mushobora gukora utuntu mubona twobazanira amafaranga. So kuvuga ngo nuko ngo wohera ku bintu vyinshi, bashoboye guhera kwa ayo mahera make nyene ubona uronka. Ayo mahera make ubona uronka niyo yoshobora kukubakira, ugatangira ugakora buke buke. Namba urose ibihumbi 10 ukamenya yuko igihumbi yuko arico uziganya, ukaza gukoresha ibindi byose ariko wamaze gukuramo ayo mahera ya saving, kuko ivyo navyo vyogufasha. Kuko abantu benshi kugira bashobore kugira amahera ya saving nuko babanza barusa amahera bakabanza bagakuramwo ivyankenerwa vyose, ariko mu bwoko kugira umuntu akore saving nuko ubanza nyamba ukoze amafaranga ukabanza ukihemba imbere, ukabanza ugakuramo amafaranga ya saving, hamwe ukabona kuza gukora ibindi ari uko wamaje gukora saving. Mvuze ibihumbi 10 urumva n'umuntu ashoboye kuronka igihumbi, ushoboye kubika ijana, urose ibihumbi 100 ushoboye kubika ibihumbi 10 cyangwa 20, bivana n'ubuzima ubayemo, kuko ivyo byoshobora kugufasha. Nyamba ubika bya bihumbi 10 nyamba arameza ngaho ushobora kuyaronka amafaranga ugashora nk'akantu ushobora kuyashoramwo. Naravuze business washobora gukora ufise amafaranga make ugasanga business ziraguteje imbere. Nkubu ufise nk'ibihumbi nka 50 ushoboye nko kurima nk'akarima k'imboga ukazora zishora de plus ugenda ubikora niko bigenda birakura. Warima twatuboga washobora gukuramo amafaranga ugakuramo ibihumbi 100 ukagenda ukagura inkoko ukayishira ngaho. Niko bimeze, kuko ico no kubwira kugira ngo umuntu ashike kwiterambere nuko bisaba gukora vraiment, bisaba gukora ugakoboka n'ubuhanza. Rero nuko ikintu no kubwira nuko iterambere atari ikintu cyo kugenda ngo uhite usimbirako. Rero ico no kubwira niwafata amafaranga ya uronka ukatangira kugenda uyashira mu ivyo bintu ndakubwiye, nuko inyuma y'igihe gitoya uzoshobora gusanga ubuzima bwawe bwahindutse. Rero ico no gusaba namba uba wumva ikiganiro cyo bacakuryoheye nuko wo kanda subscribe ugakora sabone, ico twita mu gifaransa, kuko iyo ukoze sabone natwe biduha akarusho, bituma tubona yuko ibiganiro byacu uko mugenda mubikurikirana 5 kuri 5 bigatuma tugira motivation. Rero nuko mwobikora kandi mukagenda mukoze na like. Bishobotse niki kiganiro urashoboye kugisangiza n'umugenzi wawe, kuko ni ikintu gishobora kuba cyo mwigisha. Rero nyamba ubunyene wamaze kubikora nuko twoguha karibu mu muryango wangaha kuri ukuri ku mafaranga. Hamagazire kandi abasezere, tuzoba dusubira mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.